Sinovuga ko vyohagarara ahubwo uhamagara abarinzi bo hanze si kibi. Kibi gihari ni nkuko badwa inica nikiza. Please uno munsi umurinzi w'Uburundi wo hanze ukamuha Iraq imiliyoni amajana 9. Aho navuze Daju ni umustar mugabo nushaka kumuha miliyoni 90 amuga tufata umurinzi w'Uburundi ukamuha 15 miliyoni. Ukumurinzi w'Uburundi ukamuha 5 miliyoni 2 miliyoni ubundi ukamuha amajana jo kama 2 miliyoni. Ushaka ko nzofa fils etage cyangwa ugashaka je nzofa nkenye ni wa mugani wawe tuzofuri imbwa. Niyo migani badusigi mu baririmbyi basige badutuka abantu mwe muzofa muri imbwa. Abarinzi bo hanze baza kubera iki? Bazi kindi naco gituma dukunda vyo hanze. Aba DJ, aba journaliste ba radio, apana mwe abari ku radio. Ugafata umwanya uvuga makuru ya Bliss Melody. Au kuvuga makuru yayo ya Jamali. Fata ikiganiro uvuge amakuru y'abamizisiye b'u Burundi. Black Jarihe bakeneye kumenya ivyo arimo. Mugabo no muzo ukavuga makuru y'abajya. Bazo dushwaramo nyene. Kuko abarundi bashaka kumva amakuru y'abari. Turakira. Nitugenda. Tugiye hanze baratuga kwereka ito abatwemeye ko twari twakira. Cyo tugiye gukora turisemba kugira ngo bakugaye muri concert so ni show za gusa. Bakurira tike ngo ubakizina turakurira tike arere to kandi zina wari urifise none niwe bura kukugaye. Big Fizzo ni bamugaye mu Rwanda ni wabonye video none wari witeze kuri Kriri kuna Double J ni kujya ahubwo n'amakofi ari kubaha. Niyo mpamvu mvuze ati dukunda ivy'iwacu mu Bugande bari yubase Sheba genda no imiziki y'Abaganda nitwivuza cyane byaragabanutse mugabo yinjira muri Buganda uzokumva imiziki yabo gusa mu club barikunda na Diamond agiye ari arasara avuga ati aba bantu nibiki. Umurinzi w'Uburundi bagize amakonferanse micro muzishira ku murinzi wa hanze nyinshi zose mugabo hatumye ko ari ndiriya mu gushira ko micro dafise mu ivyo ariko ravuga abantu nibavyumva neza mugabo wo hanze murazimutamika. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza yaba bari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze nkuko musanzwe mubimenyereye kuri micro muri kumwe na Benisu kuri kamera ni Alfred dufise umutumira dasanzwe muri Roy TV umustar umuhanzi umunyamuziki w'umurundi ariwe Frema Boy turakwakira muri Roy TV. Okay, merci nashise. Turaryohewe cyane kuba twaguhamagaye ukatwitaba turakwakiriye kandi muri Roy TV turazi ko ufise amakuru menshi ajanye n'umuziki ukaba nawe n'umunyamuziki. Rero turashaka utuganirire imbere yuko twinjira mu kiganiro turashaka ubanze ubidondore bihagije abakunzi ba Roy TV. Abakunzi ba Roy TV ndabakunda basuye kumbona kandi ku mazina yanje nitwa Ndayize Bienvenue. Benshi bakunavuga ati ngo amazina ya Ndayize na amazina y'aba president. Oya na amazina y'abantu nyene basanzwe. Ndayize Bienvenue. Mu mazina y'umuziki nkaba nitwa Frema Boy aka Mtakuriano. Ni wewe kirato naronse kinkwiriye sinshaka kuchambura nkasitara uranyemeza ukanyuzuza so ndabakunda yap. Frema Boy rero mwavyumvise n'umuhanzi n'umurundi umunyamuziki umustar ariko arabikora neza cyane aho afise indirimbo zitari nke iya mbere ariyo abacishije ko ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi ni indirimbo yashoboye kubaka abantu benshi yari mu message abantu benshi nibaza ko yagize ikibamarira entre ta Frema Boy tutarinjira mu kiganiro nyezina ego kuberewe cyane ni sawa namahoro umustiliste wawe ni nde? No je nyene
je n'umuntu nakunda kwambara cyane mugabo ivyo kwambara ndabizi mu mutwe mvuze ati namba karato kajanye n'inkofero abantu kameze uko ivyo turabizi mugabo mu clip dufise abatwambika ya mu clip ariko mu buzima busanzwe ntumukene wowe nyene uri kwije ego bivana n'umuririmbyi donc umuririmbyi ni muzu zo munzu no zibura zo kwambara ngo kumenya kuzishirako niyo sawa nayo ni impano ni impano bro nawe uri umustiliste wiwawe nyene ni byiza cyane Prima Boy turi mu kiganiro aho dushaka ko tuganira ibijanye n'umuziki w'u Burundi kubera nawe usanzwe umunyamuziki ufise amakuru menshi nawe urabizi imbere yuko tuganira imbere yuko twinjiranye izina mu bibazo canke mu makomantere nicaye ikibazo mukunda guhura naco mu muziki ko imyuga yose irasaba gukora umuntu agenda ahura n'ibibazo nicaye ikibazo cambere mukunda guhura naco merci music isaba amafaranga udafise management biragoye uze uhubahe umuririmbyi adafise management akikorana agashikashise akubaka izina adafise umushigikiye umurinzi z'umubahe uko muziki director uramuriha ivyuma umwigeme uwo basile queen turaba amafaranga aro indirimbo isaba yuko umukobwa yambara de pièces yambara yirekure kugira ngo urongo muri umukobwa yambara uko uramukwiriza inoti urumva rero bisaba amafaranga déplacement ratio kujya uwo munsi bari nka dîner cyangwa anniversaire yawe ibari party iwawe sponsor ko kura wagize akantu nyene ko gusangira n'abantu rero ajya music umuririmbyi rero afise management biratandukanye umuririmbyi afise manager yicara gukya byose bikamushikira umukobwa baramumuzanira aba ivyo kurya barabimuzanira location director tugenda aha byose mugabo n'umuririmbyi adafise amafaranga niyo mpamvu rero ugasanga aho bizana mu inguvu n'ahandi rero bivuna rero ikindi noshaka kuvuga abaririmbyi benshi bavuga ngo barahevye umuziki ni bahevye umuziki no kumbure nivyo nizo kategori ndakubwiye ugasanga umuririmbyi ko ari kocha wenyene urumva kwikocha biragoye no gushigikirwa rero hajya abaririmbyi benshi ukabona basora umuziki batevye bako ari panga ingorane ya mbere mukunda guhura nayo uravuze ko ari amafaranga entre tano ne wowe urafise management ubu niraba management ko twishire ngo ahabona mugabona abantu two turakorana WB Entertainment donc nabantu tugiye gukorana muri neza na neza muri 2024 bagiye kubona ibikorwa ngiye gusohora ama collabo nashobora kuvugira nga menshi meza benshi bashaka kubona Prima Boy ahura n'abandi baririmbyi dukora ama collabo ni ikintu cya mbere cyane nari sinabikunda cyane mugabo uno ndikunda bikora collabo ya yo guhereza umwaka wa 2023 nakoranye na Oleg indirimbo yitwise Iburaya ubu ngiye gushira ku yindi ndirimbo naravuga izina kandi collabo nziza uravuze yuko ta management urashira habona ariko biri mu migambi peut-être no 2024 urashobora kuzo wifise ari nakazi kazoca kakorohera namavuga ko umuntu adafise management biramugora arakora cyane aragira effort nyinshi wowe rero kubgawe uraraba ubona ushizeho management n'umuziki wawe uzoca ugenda neza canke nuba rusanzwe ugenda neza nta bibazo bya management jewe kera je no muri remvi nasora audio video attention na muntu numwe anafise ashigikira mugabo management turayifise nirishira habona canke ngo donc bagaragaze Prima Boy ari ibintu bimwe bigikenewe kuri jewe none ndibaza management izoshiramo inguvu izo nahora ntafise yarabikoze mu Prima Boy mushaka kumubona mu ma platform yose agurisha umuziki za Spotify, Player, Audiomack zose ndimo ndirimbo zanje zose ziri haje sivyo ico kintu ndagishimiye Dabibende Entertainment mu Burundi na muntu ushaka kubigukorera
uranyumva yego uno munsi ukabona Fizo indema zuzumva mu ma platform menshi nawe nyene nabantu babimushigikiramo icyo ni ikintu cyo gushimira Imana yego sivyo vuba bagiye kubona new filma nitwa niba panga byose urutonde byabo bazonzoba tumako mubone ko ndi mu rugo muri WB Entertainment urakoze cyane entre-temps urabona turi muri janvier umwaka wa 2024 no gitangura ego nizahe ndirimbo ufise ugomba gushira habona hoba hariho nyinshi urategura hamwe nk'abafana bawe bagume biteza ati Shima Boy agiye kuhaturira hase ari ibintu bishasha agiye gushira hafi wo buri mu bikorwa canke woba ukindiye management kugira ngo ukore neza canke n'ubura cyari kurakora izo zigusanga ku kivi nice bo ibikorwa ndabifishe biriho ndiko ndategura kubandanya ndabishira no kuheraheza yandi makolabo navuze ko umwaka w'amakolabo kuri jewe usangiza n'abandi benshi aro kolabo ya nyuma novuga yuko niyo ya nyuma niko ndakora niyo noshora kurekura mugabo vuba sindayivuga ku izina nizo kurikirana iburayi audio video kuko Imana niyaheza ibyo turimo imipango yacu twe turapanga twaheza ibyo turimo tuzoshira habona indirimbo kandi mugabo ubu two turareka kwanza iburaya ikiragenda ego abantu babanze bayimenye ishikiyo yagomba gushika macho tukaksirira n'iyindi Shima Boy urakoze cyane tukiri ngaho nyene hari ibintu twabonye byibonekeje muri 2023 byagiye biba byongera byihepeta nibaza ko muri industry canke ku banyamuziki b'u Burundi kuri mwebwe n'abakoregi wawe nibaza ko bamwe bishobora kuba bitabaguye neza nk'akarorero twarabonye mu mwaka uheze harinjiye abanyamuziki bo hanze benshi cyane abanyarwanda barinjira ku bwisi bararonka amafaranga ku ruhande rw'iwawe Shima Boy bibona gute bibandanye canke uvuga ati bihagarare natwe ku kantu bahora tukaronke ku bwawe bibona gute merci sinovuga ko byohagarara ahubwo uhamagara abarinzi bo hanze si kibi kibi gihari ni nkuko badwa inica nikiza please uno munsi umurinzi w'u Burundi wo hanze ukamuha Iraq imiliyoni amajana 9 aho navuze Daju ni umustar mugabo nushaka kumuha miliyoni 90 amugatu ufata umurinzi w'u Burundi ukamuha 15 miliyoni uko umurinzi w'u Burundi ukamuha 5 miliyoni 2 miliyoni undi ukamuha amajana byo kama 2 miliyoni ushaka ko nzofa fise etage cyangwa ugashaka je nzofa nkenye ni wa mugani wawe tuzofura imbwa niyo migani badusigi mu baririmbyi basige badutuka abantu mwe muzopfa muri imbwa taco mwimariye twicwa nabi wacu bari kudufasha uno muzu Sadbi arabikora Fizo arabikora Shima Boy arabikora dufuye tuzosigiki tuzosigira ingorane abanyagihugu abafana bacu abana bazoturerera abana muga kuvuga ngo tuvuge ngo inzu twafuye dusize nazihari misi Erika yafuye iga ejo yadusigiye iki abana none sibyo niko ndavuga ari inzu yadusigiye abarimvyi b'u Burundi dushaka leta dushigikire abarimvyi bo hanze baza kubera iki bazi kindi naco gituma dukunda vyo hanze aba DJ aba journaliste ba radio apana mwebwe abari ku radio ugafata umwanya uvuga makuru ya Bliss Melody au kuvuga makuru yayo ya Jamali fata ikiganiro uvuge makuru y'abamizisiye b'u Burundi Black Jarihe bakeneye kumenya ivyo arimo mugabo no muzo ukavuga makuru y'abajya bazo dushwaramo nyene kuko abarundi bashaka kumva makuru y'abari mugiye utavuga ivyo wanyu aba bossi ba DJ Paulin acaguma biyamagariye aba Chris Easy badukuremo amafaranga sivyo bacabona nyamagara abandi none uno munsi umurinzi w'u Burundi azoba pion yo gushigikira abandi barinzi bo hanze ingosha
shigikira bajya rero son excellence président de la république General Neva adufashe avuga ati ngomba abajournaliste bakorane n'abaririmbyi abajournaliste urazi icyo avuze ati ngomba ko bakorana donc ni gukundisha abantu by'iwacu abanyimitaye aba boss b'amashira hamwe bakorana n'abaririmbyi uzocumbwira rero aba bose baba boss bashaka kugura ibintu byabo bakorane natwe adufite amakampani akora ibintu byabo amazi dufite amazi meza abarindi dukwiye gukora ama publicité y'aba boss bakorane natwe rero uraba abarindi ko tutoza tugendera imiduga mugabo no munsi niwo mugani bavuga tuzofa turimbwa sofa dukenye twicwa nabi wacu yeah. Ku ruhande rw'iwawe uvuga yuko ata kibazo kuba bo batuma ko kuba bo kwinjira mu Burundi bakaza bakabaha amahera angana nayo babaha we nico wipfuza nico umbona cyo basaba baduha amafaranga namba wamukuye hanze ntato aro wamuha ijana dona tu 70% cyangwa 80% kuko nitwebwe nyene cyo bazo muri ivyo Burundi afisa abafanzi biyo yubase yani muze duhurire kwa naka yaranje zobandi nanje niyo nzoba nibereye abakweza bari abafanzi umurinzi yo hanze wamukuye mu Rwanda cyangwa wamukuye nazana bajya bo mu gihugu cy'wabo ngaho abaca bazana babarinzi bo ngana abaca bazana abafana ni bana babaririmbyi bafashe nk'amapiyo bavyumva rero baduye amafaranga bavuga ati twe twaronse bamuhaye ijana na 70 80 sawa tugende dukoresha urabe yuko ejo umurinzi w'Uburundi atazokwishimira Uburundi ndakubaze gato ikintu cyo hafi muri Tanzania ubu bishimirane mu murinzi boshobora gushira imbere ninde Uburundi muri Tanzania umurinzi wabo boshobora gushira imbere mu makungu ninde wanyumvise ikibazo umurinzi wo abatanzania boshira imbere mu makungu ubu bishimira ninde nakubajije unyishura uwo nibaza boshira imbere ego muri Tanzania uwo abatanzania bavuga ati reka dushire uyu mu makungu aduserukire ninde ni benshi oya vuga umwe nakubwiye umwe bobo bati twomushira imbere akaduserukira makungu mu batanzania ninde kubaserukira atazindi ikibazo nobiriza umvise ikibazo cyanje abatanzania ninde umuririmbyi boshobora gushira imbere bo iwabo bakafati turamushize mu mahiganwa basi turamushi niwe wacu twishimiye ninde inde Diamond mu Burundi ninde Big Fizzo sawa uvuze Big Fizzo baravyumva abafana muri Kongo bafali ba Kofi sivyo mu Burundi mvuze Diamond bo mushira imbere mico gihe Big Fizzo uvuze yuko yashaka kuja imbere arafise ivyo kwishimira mu makungu ma concert guhura na ba Chris Brown kubera iki mu Burundi nituramushigikira cyane murashigikira abana byo Burundi nitwibeshere please Big Fizzo ni muramushigikira mu rwego asuye akaririmbo kiwe karitwara no musi afise indirimbo igeze 2 millions views Superwoman ego yarinze kirundi igiswahili kabuki imiziki yacu bavuga yuko yerera mu Rwanda kubera turirimba indimi zimwe kandi urabe umuririmbyi wo mu Rwanda so indirimbo abaza mu Burundi ko indirimbo iri hit ya iri hit za bana ziri hit kubera iki mu Burundi rero nturamenya strategy abaririmbyi bo hanze bakoresha natwe bo bari yuwase muri Kampala genda utembere muri Kampala cyangwa ugende mu ma club zo mu Rwanda bakugije indirimbo z'abarundi ni collabo wow nyuma bavuze ati rero tubanze dukunda iwacu ukunda umuziki wawe ukundisha abandi kera dufise indirimbo hewe Burundi gira ndakuririmbe urumva izo ndirimbo Kiduma chasora izi ndirimbo ziyo z'urukundo za bien imiziki ya bien itazofa ita Agaciro ba Big Fizzo hora baju barakora
kabuki dufise imiziki myiza batayivutsa mugabo ugasanga ukura uri muri club ugafata umwanya imiziki 3 y'abarundi izindi zo hanze mushako dushika tukiri ngaho nyene Frema Boy hari n'ikindi cagiye kigaruka gisa n'ikibabaje cyane ugasanga abakorege bawe abanyamuziki nkawe iyo bagiye mu bihugu bibanyi mu mahanga ugasanga ntibariko barabaha valeur nk'iyo natwe baje mu Burundi tuba ho byo naguciriyemo ngaho baduha valeur gute kandi twebwe twamatwi twebwe abarimvyi b'u Burundi igihugu cyacu kimeze nka Ethiopian mu muziki kirakira tumaze kwaki muri 2013 twakira abarimvyi bangahe bo hanze abanyarwanda ntitwabakiriye bose na n'umukinyi wa comedy twamakirenga ku mutwe ninde ki ujya yarahora afunzwe Jackson talking Ethiopian turakira nitugenda tugiye hanze baratuga kwereka twabatemeye ko twari twakira cyo tugiye gukora turisemba kugira ngo bakugaye muri concert so ni show za gusa bakurira tike ngo ubakizina turakurira tike arere to kandi zina wari urifise none niwe bura kukugaye Big Fizzo ni bamugaye mu Rwanda ni wabonye video none wari uiteze kuri Kriri kuna Double J ni kujya ahubwo n'amakofi ari kubaha niyo mpamvu mvuze ati dukunda ivy'iwacu mu Bugande bariyubase Sheba genda imiziki y'Abaganda nitwivuza cyane byaragabanutse mugabo yinjira muri Buganda uzokumva imiziki yabo gusa mu club barikunda na Diamond agiye ari arasara avuga ati aba bantu nibiki ko tutabumva iwacu mugabo iwabo barasara Amu Burundi rero haje umuririmbyi wo hanze mama we aba journaliste baduga bagiye kumwakira mu biti narabonye naroye mwadoze mwe mari mu bijya biti narabonye muri yari Beringsonga ujya yaragwanye kugira ngo aronge gwasa no gushira ku mikro ujya muririmbyi umenga yarinjirije roya mahera menshi no sivyo bafata inumbero umuririmbyi w'u Burundi asose hanze ariye muje kumutegera n'agateka ki sivyo okay kwa maga umuririmbyi hanze bakabayigire kuja kumwakira si bibi babingiriza amahera mugabo murabe rero strategy yo mukoresha murabazi ibibazo mwejeje mucemuri cyane mucemuri naheje amatso umuririmbyi w'u Burundi bagize amakonferanse micro muzishira muri enzi wa hanze nyinshi zose ngabo hatumye ko ari ndiriya mu gushira ko micro dafise muri ivyo ariko ravuga abantu nibavyumva neza mugabo wo hanze murazimutamika kabki mutikunda umisi yeze turabonye Harmonize yaraje kugira conference saa 8 y'ijoro mararyamye hajya muraryama no mu ntebe murindira Harmonize yaje acararuhuka araryama mwe babahendesha ama energy n'imikate ngo murindira Harmonize araza kuza yaje saa 8 y'ijoro mwasinziriye mwaryamye ku ntebe mugabo je nagize conference mu twigire sha narashika donc vyiwacu mu bikunda babara kwanza kuri jewe wereke ujya ho hanze yuko tukunda ivyiwacu uzugende Tanzania urabe Tanzania muri niveau y'umuririmbyi w'u Burundi uzubaze rori amakuba yahaboneye muri Tanzania agiye kurondera Harmonize nuzo yagiye kurondera Alikiba yamuhaye image imwe gusa mu ndirimbo bakoranye Miro yo mu gitambara rori yagiye n'indege agaruka no muduga kubera iki amafaranga bamuririye ko benshi aba director baridandaza kabuki rero mutabona yuko twe tubabara uzokumva umuririmbyi yagiye hanze reka abaririmbyi bagenda hanze management udafise management urahomba
D1 big up ari muri iteka irabibiko yabimukorera sivyo umugabo gasanga muri vyo ngo ndi muri management na Satibera bihevye yarafise ba ninde ni best life yarafise ba Miss Erika Satu yabonye yuko umenga afise umutwaro arabata ba Benturo arabata Masterende yarafise umutwaro ngo ba momomero ubu n'abakizwa badadi jadix ubu barabihevye management isaba amafaranga umuririnzi kumugurira impuzu umuhembe mu gihe atarakwinjiriza urumva ico kintu ukuri isambura nawe ukeneye kuduka turekerero abafise amafaranga bakore management imbere yuko turangiza nakaye kajambo wobwira abakorege bawe abanyamuziki b'u Burundi nike kintu wifuza ko mwokora donc mwokorera hamwe kugira ngo ibi byose bibi byagiye biba hagati yanyu mubanze mu bigwanye ko bavuga ngo n'Imana ifasha ubifashije nigiki wifuza umwaka mwe bw'urwanyu mu gucaramo mukavugana kugira ngo ivyabaye amasorite yabaye kugira ngo ntasubire kuba nigiki dusavye réunion ya amicale des musiciens namba banyumva president wa amicale des musiciens koranya abaririmbyi bawe n'umwaka mushasha amicale des musiciens amagara abaririmbyi bashire hamwe dufundike ijambo rimwe ivyabaye muri 2023 nibisubire iki kintu naza kucyandika na jewe dukeneye inama ya amicale des musiciens iyamagaza abaririmbyi bose tugire akantu twofundika nidusubire kandi muri bintu bya 2023 umwaka mushasha batubwire imigambi bagiye gutangura nayo amicale des musiciens mugabo uzobabona umuririmbyi afuye uzobabona habaye ikibazo cy'umuririmbyi yagiye mu mimba mu mafuti yiwe ucubabona bagurutse rero ico kintu duko turasaba dufundike ikintu kimwe batubwire ivyo bagiye gukora abaririmbyi dukeneye kumva amajambo meza uno munsi wicaranye na ministre wa Agaciro ukamubwira avuga amazina y'abaririmbyi yakubwira izina rya Kidumu akaca kwera n'irya Francine niyo nsaba nabindi cyo abasige n'ababandi dushaka rero batwigishe aba journaliste bagire seminaire yo gukundisha umuziki abarundi ari umurundi wo hanze uraza abarundi bari hanze niyo bavuga ati twebwe tuzobakunda gute mu gihe mutikunda uno munsi tuko twavuga dufise televiziyo zabya zateye imbere raba ibintu ni buraya Roy TV ni TV irimo amaklimatizere biro za bien tusho tuvanga misho tukacha tuja haja tukakora show ya bien DJ la mixa ibiki izi nizo TV dukeneye mu Burundi ukera tadufisa ama studio z'ama TV ugi barandri kera mwakorana ibiganiro gasanga ni ekutere na telefone ya Techno sivyo amajwi ukumva papa uno munsi ni buraya ibi biko biraza dushaka ama TV rero nkaya mu Burundi kandi yose afundika ikintu kimwe ukundisha abantu muziki mushaka none izi TV tura tuzikenera turazifise none habuziki dukundishira abarundi umuziki ivyi wacu vyiza babikunde n'umurindi yo hanze ashise ngafati ego mu Burundi rama TV meza mugabo rero mu gihe tutakunda ivyi wacu tuzokwamenya inyuma yaba Pole yaba DJ Pole tuzokwamenya inyuma yabo mu vyumviro byabo byo kuzana abarinzi bo hanze gusa sivyo uno munsi ukumva umurinzi w'u Burundi aravumye afuye adusigiye abana nabindi ingorane ntwebwe turatubana turira abana biyo ava ko turangiza Frima Boy uvuze kimwe muco wifuza kugira ngo ibyabaye ntibize byongere kuba ndashaka kandi ubwira ibintu bibiri ari navyo duce turangiriza ko ari navyo bizotuma umuziki w'u Burundi abanyamuziki batera imbere umuziki wacu gere kure natwe dukundwe ejo bazobatume ko mu makungu bazobakire nkuko natwe tubakira nibihe bindi bintu bibiri umva uhanura abanyamuziki ibyo bokora ibyo wowe wifuza
Bo ikintu cya mbere abanyamuziki bokora dukore imiziki zo kwamaho nitujane n'ibihe cyane baragerageje kudufatira indirimbo ibishego ibiki mu indirimbo z'ibishego barazivuza sinshigikiye bijya mugabo tugerageze kuririmba indirimbo zubaka hari umunsi umwe nigeze gupostinga cover ndi kumwe na Oleg nguye ugiye gusohora indirimbo n'uyo tusokumva mu mimba mugabo tugiye muri studio nabwiye Oleg indirimbo tukadukore si ibishego we dukora indirimbo yabye abantu bose bazoyikunda amaradio yayivuza cyo dusohora indirimbo iburaya ndimi ravugwa no mu South Africa barandungikira ama challenge ibiki cyandabwiye ati icyo nico dukeneye mu muziki rero abaririmbyi rero badafisa amafaranga nucika intege gukora umuziki kora kwa kundi wari ukora shira indirimbo yiwawe hajya ejo bizokunda ari aba boss novuga nga ni rero yize mu boss akomeye cyane iyi television kandi akunda umuziki boss wabo ushaka gushira indirimbo akayikunda zo kumva ko yati ugiye mupete mu mushigiki sivyo nkuko Roy yatuzena ba journaliste ba bien niyo mvuze rero abaririmbyi rero niducika intege dukore ikimbabaza ngoma magara numire ko abaririmbyi bacise intege masoja ero nimuze mukora umuziki nimube desi mugaruke larijo garuka mu muziki abantu baca gukenera urakora mugabo kagenda watamo kigira guma mu muziki please all cent urazi all cent no muri vyaririmbye twatanguranye no muziki indirimbo sinzigera nkubabaza kandi ntuzigera ugira ubwoba iyo ndirimbo ni yakera twarayikoze yabye abarundi barayikunda nagaruke afise ingabire zo kuririmba benshi na byinshi noshaka kuvuga ama dushigikire abarinzi bagenda hanze kingorongoro ari hanze muri South Africa muga makuru yo nayo tumva mugeragezemo muravuga n'amakuru yiwe vyotoka sana twagiye tuvuga ibitagenze neza gusa ariko ntitugeze tugaruka kuri vyiza umwaka wa 2023 warabiheze hari ibyagenze neza byinshi neza cyane 2023 urabona ko ibintu byabaye buraya reka nshimiye WB Entertainment vuze wa Benga Héritier ya umuntu big up bro big up shut up mvuze wa Benga mvuze amazina 3 aro boncha vuga amazina yawe nyatamenya Oscar Oscar atamenya ico ngomba kuvuga ya donc nuvuze Oscar ngavuga na gift abazi ico ngomba kuvuga mugabo mvuga kuri jewe umwaka waragendeye neza ego naronse power ama platforms anje ugiye muri Spotify di suivi abaramashiriye ko suivi Spotify ajya rero dufaranga duke tuko turinjira mu ma platform yanje byabaye uburayi gushimira byanje byose byagiye bose nikandishimira ariko nakane nishimire n'abantu babifashije benshi ego ndabashimira nabo bitwa ba Reverend Saidi ego avaye ko turangiza nakaye kajambo woshikiriza abandi baririmbyi donc mu kubatera intege malgré hari bitagenze neza ntibacika intege nakaye kajambo babwira kugira ngo nibihebure babandanye bagira ingufu nibacika intege music y'u Burundi baraguca intege cyane ari abantu baza kuri commentaire akagutuka wewe ugasanga umuntu w'umukozi wo mu nzu abati wewe genda navyi wawe ugasanga uravye ugasanga amapicha yiwe yayafotoye na aitele mugabo ntucika intege please we pamba nabizogenda neza nakubwira gatoyi D1 reka mvuge ikintu abantu batazi uzubaze na D1 azokubwira je nigeze gukora concert mu Kayanza D1 niwe yakora arisha amahera niyo yanyakiriye niyo yari ku muryango uzobaza umunsi muzokorana kikinda kivuye ku niwo bwa minda kivuze D1 yaranyakiriye niyo yari ku muryango arisha mu Kayanza nibo bateguye concert Prima Boy D1 niyo arisha amahera azokubwira nawe nyene uramusi D1 ari hejuru ego akabikora neza mugabo nibagira twarahuye muri iteka mbwa ati Prima Boy ibuka ko ari Junior ni ku muryango cyo gihe bari bagutumiye ko wow nice kabo kucika intege ahandabwire wajya bari nemvye bacika intege D1
yari ku muryango amafoto show iheze ico gihe cyo torakoze show turonga amafaranga mugabo cyababwira ati bararira ngo twarahombye bama mahera mugabo baraje barira ngo baba barahombye biki mugabo abantu bariho benshi reka mvuge yuko rero nucika intege n'abadiwani bavuye kure si diwani rino ji nabo nyene birirwa mu studio barirondera ararinda indirimbo nyinshi kwa Masterland nizasohoka mugabo imwe legend yaramusohoye acarasohoka ndiko ndavuga abaririmbyi rero ugasanga bakoze neza bagacika intege n'umujournaliste pambana sister pambana solo qui a bien iroi reka mvuga icyo nzi muri iroi ifise imigisha nigeze gukorana n'umuririmbyi umwe yitwa Micheline ubageze mu Burayi wow twakoze show ya bien kiganiro cha bien cyama kiramuzamura mu gatondo umukobwa acagenda mu nambari muri Sweden nambari he ubari mu Burayi rero ubundi mu journée torakoranye twa Bella acagira mariage abafise imigisha please uzoronka ubugabo gw'amahera menshi uzogutwara umbure uri abanyesho siniko namudandaza please no niko ndavuga show ifise imigisha bazogutwara kandi rero atogwa n'abantu bafise amahera b'abavakansi kuravugishwa niko ndavugishwa kandi usanga nawe nyine bamaze gute tayari bazi rero nuko rero nucika intege pambana tumushimire cyane Frema Boy tugira iganiro ryose cyane aratubwiye ku makute yose kubijanye n'umuziki abakunzi ba Royal TV hamwe n'abakunzi b'umuziki mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe nimwe bagira subscribe bandaye mukurikirana ibiganiro byose amakuru y'umuziki ntuzasiga inyuma mubandanye mudukurikirana muri benshi amakomantere yanyu ayabashikira nabona abantu barakeneye impanuro aho bitagenze neza cyangwa aho byagenze neza barakeneye mu batera intege mwari kumwe na Benishu au revoir. Lloyd.